Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu no yanyu Muhuza TV. Turi kwigenekerezo ya 31 mu kakaro umwaka w'ibihumbi 2023 namakuru tugiye kubageza ko vyinshi bitandukanye cane biriko biravugwa mu gihugu c'u Burundi. Namakuru tuza kugaruka mu bisata bitandukanye, turaza kugaruka kwiduzwa ry'ibiciro vya bimwe mu bidandarizwa ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse na bimwe bihingurirwa ngaha mu gihugu. Tuze kugaruka kandi mu gisata c'ubutungane aho tuza kugaruka kuri umwe ariko avugirwa n'amashiramwe mpuzamakungu kubera agatotezo ariko arakorerwa ari mwibohero. Mwayikaze aho woba uherereye hose rero n'amakuru aza kuza kubashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Ni nyuma yaho mu minsi iheze hashizwa habona itangazo riduza ibiciro, itangazo ridasanzwe riduza ibiciro vy'ibitoro. Sosumo nayo yatangaje ko ikiro c'isukari cavuye ku mafaranga 2500 none kikaba kigiye ku mafaranga 3300 y'amarundi, no kuvuga ko hongewe ko amafaranga 800. Buseko nayo yatangaje ibiciro bishasha tuza kubageza ko mwidonido yano makuru ku buryo burambuye, tukaza kandi kubabwira n'ingene amakori n'amatagisi vya vyaradugijwe ku bintu bitari bike, kandi leta ivuga ko n'ubu itarakwiza amafaranga ikeneye, akaba hari vyinshi bizobandanya kuduzwa. Ibiciro biraduzwa ariko imishahara ya bamwe mu bakozi yo ntiduzwa. Mu minsi yeze mwarumvise ivyo abakozi ba kaminuza y'u Burundi bidogera ingene imishahara yabo ipanze, bavuga ko batazosubira gutonda ku kazi mu gihe hatabaye ko kuringaniza imishahara yabo. Vyose mukaza kubikurikira mwidonido yano makuru. Muri ano makuru kandi kubirabana n'ubutungane ariko bufisa aho buhurira n'agateka kazi na muntu, turaza kubabwira ko vy'umumenyesha makuru Floriane Irangabiye amagara yiwe rero arabangamiwe, bikabivugwa n'umuryango wiwe n'amashiramwe mpuzamakungu. Ni mu gihe babahaye amezi 3 amagara y'uyu mumenyesha makuru Floriane Irangabiye ariko arasinzikara. Kuba umuryango we n'amashiramwe rero haranira agateka kazi na muntu nakabamenyesha makuru bagasaba abategetsi b'u Burundi ko yo kungururizwa mwibohero ahashobora kuronka imiti ihuriranye n'ingwara agwaye, bakanabandanya basaba irekurwa ryiwe akaba apfunzwe ku karenganyo, akaba ariko amashirahamwe mpuzamakungu yibutsa. Aya n'ayandi ntuze gucikwa, fyonda subscribe canke sabone kuri hotel wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure uri mu bambere n'Umuhuza TV. Mwayikaze mwidonido yano makuru. Umurindi udasanzwe widuzwa ry'ibiciro. Kuwa kane uheze Sosumo yatangaje ko ikiro c'isukari kivuye ku mafaranga 2500 none kikaba cagiye ku mafaranga 3300 y'amarundi, no kuvuga ko hongewe ko amafaranga 800 ku kiro kimwe gusa, bisigura ko ikiro kidugijwe ku rugero rwa 32%. Ejo haheze kandi Buseko nayo yatangaje ko umufuko w'isima wa 32 n'ibice 5 uvuye ku mafaranga 28,500 none ukaba ugiye ku 38,000, akaba hongewe ko amafaranga 9,500 y'amarundi ku mufuko. Uyu mufuko ukaba udugijwe ko igiciro cyayo ku rugero rwa 33%. Ni mu gihe umufuko w'isima ya 42 n'ibice 5 uvuye ku mafaranga 34 ukaba ugeze ku mafaranga 48 z'amafaranga y'amarundi, no kuvuga ko nabo bongeye ko 14,000 ku mufuko. Igiciro cyayo kikaba cadugijwe ku rugero rwa 41%. Mu ndwi yahera leta yaradugije igiciro c'igitoro nico kwiyunguruza. Imbere yaho gato leta yari yadugije ibiciro vy'impapuro zitandukanye zitangwa n'inzego za leta. Mu ndwi iheze kandi Oberi yaradugije ibiciro vy'ibibanza mu masoko amwamwe ku rugero rushoboka gushika kuri ku 300%. Kuva igenekerezo ya mbere mu kakaro uyu mwaka w'2023 leta yaradugije amakori n'amatagisi ku bintu bitari bike, kandi ivuga ko no bitarakwiza amafaranga ikeneye, hakaba hari vyinshi bizobandanya kuduzwa.
hagati aho imishahara yo iracari iyayindi. Musiti kuri ubu barahembwa ibihumbi 50 vy'amafaranga y'amarundi, n'abandi bakozi bamwe bamwe ntibariko badugirizwa imishahara yabo. Bikaba bigaragara ko ikigero cyo kuzimba k'ubuzima gikomeje kugorana. Nako kandi muri ano makuru nababwiye ko tuza kubabwira ku vy'umumenyeshamakuru Floriane Irangabiye. Mu ntango y'indwi twaraye dusozereye ibintu byaratanguye kugorana ku mumenyeshamakuru Floriane Irangabiye kubera afise ibibazo vyo guhema kuva mu bwana bwiwe kandi agwaye asima. Yarababaye cane mw'ijoro ry'uwa mbere rishira uwa kabiri ry'indwi iheze gushika aho vyanka ko avuga ku bw'amasoko yegereye iyo dosiye. Ati turatahura ko uburyo afunzwemwo ahari impande y'igikoni, ariko kandi n'ikirere imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko biri mu bituma aremba cane. Abaganga baragiye kumuraba muri aya mezi aheze baca bamwandikira imiti, ariko iri kure kumutuma atora mitende kuko ari mu bihe bigoye muri iryo bohera. Akaba ariko Mutoki Mumo aserukira ishirahamwe CPG rijejwe gukingira abamenyeshamakuru muri Afurika yo munsi ya Sahara yatangarije kimwe mu bimenyeshamakuru vyandikira kandi bikorera mu gihugu c'u Burundi. Yasavye abategetsi b'igihugu c'u Burundi gufata ibintu mu minwe. Ati ikintu ca mbere dusaba abategetsi b'u Burundi n'ubushikiranganji bw'ubutungane cane nuko bamenya ko bafise igikorwa co kumenya neza ko uwo mukenyezi afungiwe mw'ibohero ryabo ariko araronswa imiti akeneye kandi ko ayironka ku mwanya ukwiye. Akaba ariko yabandanije avuga ku bwa Michel Nicholson, umurondezi ku bibazo vy'u Burundi no mu Rwanda muri Amnesty International. Abategetsi b'u Burundi ngo bategerezwa gusuzuma ko uburyo abapfungwa babayemwo budasinzikaza amagara yabo bapfungwa. Ivyo rero bisa nuko atari uko bimeze ubu mw'ibohero rikuru rya Muyinga, niko bibagaragaza umubabaro. Basaba ko arungikwa mw'ibohero ribereye. Ku bwa Rachel Nicholson haranditswe urwandiko rwo gusaba ko Floriane Irangabiye yungururizwa i Bujumbura ku mugwa mukuru wa politike. Igihambaye nuko abategetsi b'u Burundi ngo bategerezwa gukora murantunge ni Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Igihambaye kandi ngo nuko abategetsi b'u Burundi bategerezwa gukora ibishoboka kugira ngo aronke imiti ikenewe ihuranye nuko agwaye. Nivyaba bidashoboka imuyinga kandi biboneka ko ari vyo biriko biraba, yategerezwa kurungikwa mw'ibohero bikunda. Niko bibandanya bishikirizwa nawe. Akamo gasaba irekurwa rya Floriane Irangabiye kaguma kiyongera. Ku bwa Mutoki Mumo, abantu bategerezwa kwama bibuka ko mugenzi wabo Floriane Irangabiye afunzwe ku karenganyo. Ariko ntitwibagire ko kandi turiko turavuga umuntu afunzwe ku karenganyo, uwo ni wo muzi w'ikibazo kandi utajana ku nyishu. Floriane Irangabiye si uwo mw'ibohero kandi ategerezwa kurekurwa nk'uko bishikirizwa n'uwo aserukira CPG muri Afurika yo munsi ya Sahara. Umushakashatsi ku bibazo vy'u Rwanda n'u Burundi muri Amnesty International avuga ko nawe nyene avuga uko mu bisanzwe. Ati tubandanya dusaba irekurwa ryiwe ryihuta kandi atagisabwe. Ntiyategerezwa kandi kuba mw'ibohero kuko yakurikiranywe ku bikorwa vyiwe afitiye uburenganzira. Rero dusavye ko yorekurwa vyihuta. Akaba ariko Nicholson arangiza avuga umwe mu muryango wiwe atashimye ko umwidondoro wiwe umenyekana kubera imvo z'umutekano. Yatwemereye ko amagara ya Floriane Irangabiye ariko aratosekara. Asaba kandi ko yokungururizwa mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, aho ashobora kuronka abaganga babinonosoye hamwe n'imiti vyoroshe gusumba. Umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona yashoboye kuronkwa kugira ngo yishure kuri ivyo bibazo. Aciye bugufi kandi umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntahorwamiye yaravuze ati ntaco ndabivuga ko kuko leta ntiyantumye kuvuga kuri ivyo. Floriane Irangabiye ariko akora umunyororo w'imyaka 10. Umucamanza w'iyungururizo yagumije mu ntango za Rusama ibihano vyari vyatangazwe n'umucamanza wa mbere.
Mu ntango z'uwu mwaka sentare ya Mukaza hagati ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yari yaciriye Florian Irangabiye gufungwa imyaka 10 n'ihadabu y'umuriyoni w'amarundi. Mu vyo yagirizwa hakaba harimwo guhungabanya umutekano w'igihugu no kuja mu mirwi yitwaje ibigwanisho. Akaba kandi yaragirijwe gusuma urusaku. Kuri uyu munsi rero ibihugu bitatu vya Afrika nivyo bifunze abakenyezi bamenyesha makuru harimwo Uburundi, Somaliland ndetse n'igihugu ca Ethiopia. Ivyo rero ivyo tuba tubwiye ku mumenyesha makuru Florian Irangabiye kuri ubu afungiwe mw'ibohero afungiwe i Muyinga, akaba ariko atotezwa bidasanzwe. Mu Rumonge ho akaba hari umukenyezi apfunzwe kubera kuniga umwana. Estera Nzeyimana w'imyaka 27 apfungiwe mu gasho k'ibiro vy'igipolisi co mu ntara ya Rumonge mu manuko bushira uburengero bw'igihugu kuva ku munsi wa mbere w'indwi iheze kubera kuniga umwana kandi yabiteguye. Igipolisi cyo kikaba kivuga ko catanguye amatohoza. Igipolisi cahagaritse Estera Nzeyimana ari uko gitabajwe abo ku mutumba wa Gihwanya muri komine n'intara ya Rumonge nk'uko tubikesha amakuru dukurayo. Ababanyi b'uwo mukobwa babonye mu nda hanywabuye kandi atamwana mu gihe bari bazi ko yibugenze, baca bibaza ko yakuyeyo umwana bikavugwa n'abanyagihugu. Abanyi biwe rero baciye barya kara, igipolisi gica kiramuhagarika. Mu ntango yarakanye ivyo yagirijwe. Ati twaciye tumujana kwa muganga wasanga ibipimo biramwagiriza bikemezwa n'umupolisi. Igipolisi cyo kikemeza ko cugura amatohoza kugira ngo kimukorere dosiye izocirungikwa mu butungane. Uwo mukobwa we akaba afungiwe mu gasho ku biro vy'igipolisi cyo mu ntara ya Rumonge. Nawe kengurukiye rero wowe tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya fyonda subscribe canke s'abone kuri hoteli wa fyonda ko kugira ngo tujucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandajya gushikiriza. Sangiza no makuru bagenzi aho kandi aho baba bari hose kugira ngo nabo batuja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Yo bayavugwa mu gisata ca politika, agateka kazira muntu, imigendanire n'ayandi makungu, ubutungane n'ibindi vyinshi. No Muhuza TV Imana ibahezagire.